uno munsi ni umunsi udasanzwe Imana yateguye ku bwanje, ni umunsi udasanzwe Imana yateguye ku bwawe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana 11 ku murongo wa kangahe? Niwizera bigaragaza ko kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana bigusaba kwizera. Amen. Mbwira mugenzi wawe ati kwizera. Sura kandi umubwira ati kwizera. Amen. Turafise ibyamamare mu kwizera canke abahizi mu kwizera. Turagomba muri no misi ko tuzogenda twiga ababaye abahizi mu kwizera. Hari abantu babaye abahizi banditse muri Bibiliya, babaye abahizi bakomeye cyane mu bijanye no kwizera. Amen. Kandi kwizera kwabo kwahinduye amahanga, kwazanye amasezerano adasanzwe. Uziko intango ya vyose Imana yaremye umuntu, yari yakunze umuntu, ntabwo yari yakunze abantu, kuko yari umuntu bwa mbere. Amen. Amaze gukora icyaha, Imana itanga igihano, ntabwo yatanze umuvumo, ariko yatanze igihano. Imana imaze gutanga igihano, abana b'abantu baja mu vyaha, bibandaniriza mu vyaha. Haragera igihe Imana ikunda umuntu, kandi imukundira iki? Imukundira kwizera kwiwe. Imana ikikunda Aburahamu. Amen. Yamukundiye iki? Ntabwo yamukundiye ibikorwa byiza, nta nubwo yamukundiye ikindi kintu, mugabo yamukundiye. Imaze kumukunda ikimuha umwana umwe w'isezerano, ari we Isaka. Isaka avyara abahungu babiri bakiri mu nda ya mama wabo Rebeka. Imana ikunda Yakobo yanka. Imana ivuga ngo ayo ni amahanga abiri ngo azogwana, ngo mugabo nkunze Yakobo nanse. Yakobo aza gukora ibintu bigaragaza kwizera Imana, bituma Imana imukunda cyane, mbere namugwiza. Amasezerano Imana yarasezeraniye Aburahamu acabonekera muri Yakobo. Amen. Imana imuhindura izina, imugira Isirayeli, ku buryo Imana ivuga ngo ushaka umugisha uzosengere. Ndazi ko n'Uburundi utabusengera, ariko ndagusabe nimba usenga ntuze wibagire gusengera Isirayeli, kuko uko usengera Isirayeli niko nawe uronka umugisha wawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ngomba rero ndakwereka Imana yahavuye ikikunda abantu. Muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ngo ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ikikunda abantu rero, ireka gukunda umuntu, kuko yakikunda Isirayeli gose, imugira ihanga rinini. Abisirayeli baca banga Imana, baranga na Yesu, baramukubita baramucita, tuca turongeraho okaziyo natwe gukundwa ndugu yangu. Ubundi bwo nta nubwo twari turekuriwe kuba twicaye ngaha turiko turumva ijambo ry'Imana, nta nubwo twari turekuriwe kuvuga ijambo ry'Imana, ko twitwa abanyamahanga. Ariko uno munsi natwe twabaye Abisirayeli. Abanyamahanga ni umuntu wese atarakira Yesu nubwo yoba ari umwisirayeli. Amen. Maze Imana ibona ko ari byiza ikorane n'abantu bizera. Dusomye muri Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere, havuga ngo ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Ivyo Imana igukoreye cyangwa ivyo Imana igomba gukora, irabishira ahantu, hakaba hasigaye amaboko yo kubitora. Ayo maboko yitwa ukwizera. Kandi ukwizera, wizera ikintu utarabona. Amen.
sinibaza ko wizera kuri mu rusengero. Urizera kuri mu rusengero? Oya, uri mu rusengero ariko urizera ko tuza gutaha amahoro. Nibyo utarabona mugabo biza kuko twasomye ngo kutabibona niko kibitwemeza ko biriho. Ni demonstration y'ikintu utarabona ukagishira ngaho ukavuga ati ubu ndaremye ikintu runaka. Amen. Wa mutwaro wawe ukawufatira mu kwizera. Haleluya. Ukavuga ati iki kintu kigiye kuba kubera ndavyizeye, ukacinjiramo kubera wizeye ko kiza kuba. Ukutabibona niko kubitwereka. Amen, amen. Dusomye turabe mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 17. Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 17 ni page y'170 bafite Bibiliya y'Ikirundi. Nimba mwahabonye turabe, havuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho. Aho turavye ku gace B, umugororotsi wanje azobeshwaho. Abafite Bibiliya kumbe ni bakenya. Umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Bigaragara ko utagira ukwizera ntashobora kubaho mu bugororotsi bw'Imana. Kugira ngo ubeho mu bugororotsi bw'Imana bisaba ikintu kimwe cyitwa ukwizera. Kandi nukekeranya ntabwo uzohimbara umutima w'Imana. Imana ibigomba abantu bagomba kuba bafise ukwizera mu mitima yabo kugira ngo bashobore kubaho. Amen. Amen. Hari abantu mushaka kuba mwicaranye ngaho mugabo batabaho. Mumbarize wo muri kuma turabaho. Nakwishure. Yakwishuye ngo iki? Mubaza ati mbega ukwizera kwawe kungana iki? Amen. Amen. Buriya hari ibyo dusaba Imana mugabo ntitubironke kubera ukwizera kwabayeho guke. Ukabeshwaho n'ivyo ubona. Amen. Ukabeshwaho n'umushahara. Ukabeshwaho na mama na papa. Ukabeshwaho n'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ucitse ntukibayeho. Ukabeshwaho n'amafaranga. Amafaranga aheze ntukibaho. Ukabeshwaho n'ibintu. Ariko ijambo ry'Imana ritwemeza ko umugororotsi w'Imana azobeshwaho. Muravyumva? Twarigeze kwiga ijambo rivuga ngo nitubeshejweho n'ivyo tubona, ariko tubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Umaze gufata rirya jambo ry'Imana ukaryizera, n'ibindi wibaza ko bidashoboka birashoboka. Kandi wibuke ko twavuze ko ukwizera kujana no kwatura. Ntushobora kumbwira ngo uri kurizera ngo wizerera mu mutima gusa ariko utatuza akanwa. Muri Yosuwa 1:8 havuga ngo ayo majambo ngo ivyo byagezwe ngo uvyamize mu kanwa kawe. Ntabwo avuga ngo uvyamize mu mutima wawe ariko uvyamize. Bisigura ko ya majambo kuze kuvuga ngo ndagowe, ngo ndapfuye, ngo twe dukenye, twe tutagira umuryango, twe tutavyaye, twe bya bindi uruvuga nibi nyibutse, ngo twe tutari beza, ngo twe tutagira abo twamanukanye, navukiye Bujumbura, papa avukira Bujumbura, babo ni Bujumbura, tutagira abo twamanukanye, twe tutagira uwacu ari imbere. Ayo majambo ubure yabitse mu kabati cyangwa yazingazinge mu gasashe uje gutakure cyangwa uturire.
utangure kuzuvuga ati twe dukundwa n'Imana, twe tuzwi n'Imana, twebwe abagororotsi b'Imana, twebwe ubwoko bw'Imana. Ayo majambo atangure guhinduka. Amen. Sinzi kuravyumva neza. Atangure guhinduka, ubuzima bwawe buca buhinduka bwose. Ugumize amajambo y'Imana mu kanwa kawe kugira ngo no gucumura ku Mana bibe kure yawe. Utangure kuzuvuga amajambo y'ukwizera. Abantu ari ukwizera kundi ko kwizera ari uko ubonye. Nako n'ukwizera mugabo kwa burebure Yesu atemera. Umugabo umwe yita Toma bamubwiye ngo Yesu yazutse, ati Mungu wangu we murabesha. Nakoze ku nkovu, je naramwibone ngene bamucumise mu rubavu nkoreko, mbona inkovu bamushonye, sindavyemera ko yazutse. Dusome muri Yohana 20 ku murongo 29, ni page 130 muri Bibiliya y'Ikirundi. Toma aravuga ati no, aya vraiment je niboneye amaso mu yandi Yesu, Jésus-Christ no prénom. Namwiboneye imbona nkubone ngo nca nkorako, je sindavyizera. Amaze kubona Yesu arikorera ko ku nkovu acavuga ngo ndavyizeye. Navyizeye kubera ubibonye. Dusome ati Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye. Hepfo acavuga ngo hahirwa abatarinze kubona yamara ariko bakizera. Kugira ngo wizere ntibisaba kuba wabonye, kuko uba wabonye nuba ucizeye. Bongo kweli. Nk'ubu wambwira ngo ndizeye ko nambaye impuzu, kandi uzambaye bizwi kandi ushatse urazikorako. Ariko icyo wizeye urashaka kumbwira ati ndizeye ko uyu mwaka utazohera ntaronse inzu yanje, uyu mwaka utazohera ntagize mariage, uyu mwaka utazohera ntaronse intebe zanje, uyu mwaka utazohera ntaronse matera yanje cyangwa igitanda canje, uyu mwaka utazohera ntaronse voiture yanje, uyu mwaka utazohera ntaronse za muzo, uyu mwaka utazohera ntaronse yanyishu. Yesu abwira ati Toma, we Toma, we wizera kubera ubonye. Ngo hahirwa ngo abatarinda kubona kugira ngo babanze kwizera. Banza wizere hamuraza kubibona. Hari kwizera kw'ibishakashaka, kw'ibihubahuba, ibindi nabyo nibiki, kw'ibihunda. Uko kwizera nukwizera gufatira ku bintu biboneka kandi bishoboka. Bwana spesana. Nukwizera gufatira ku bintu biboneka kandi bishoboka. Ndagwa karorero. Uhembwa ibihumbi 200. Nivyo urafise amasharge menshi, urafise ma dépense niki. Mugabo ukacuvuga ati ndizera ko shobora kubugura telefone ya 45,000. Uko nukwizera genda kwemera mugabo kw'ibishakashaka, kw'ibihunda, kw'ibihubahuba, kwa binti mzinda. Kueriki kuko humirije muri amadepanse yawe yo 45,000 muri 200,000 uhembwa tobara kuyaburamo wongo kweli. Ariko hembwa 200,000 ucugira ukwizera ko kugura moto ya 2 millions. C'est ça le kwizera. Uko niko kwizera kudahoba. Petero yarakunda kubaza, umunsi marabaza asanga yikwegeye.
azabona umuntu agendera hejuru y'ikiyaga, yari Yesu. Petero ati haki ya Mungu. Yesu asigaye agendera hejuru y'ikiyaga, nimba uri Yesu mpamagara nanje nze. Petero yo arasimvye avuye mu bwato, atangiye gutembera hejuru y'ikiyaga. Ndaba yuhatari. Sinzi ngana aravya munsi nimba yabonye za balene, sinzi yabonye ati Mungu we, ati Yona yaragize ibyago, ubu niki hava kimira nanje. Agize ubwoba gusa acagomba gukorokeramo. Yesu acaramufata Yona. Wagize ubwoba no gukekeranya. Bwana siwe sana. Ukwizera rero ni gushaka gukekeranya. Wizeye kuza guca muri iki kibambazi gicemo. Nugere yagivuye ngo urumva ngo mugabo ngo ibitafari birakomeye wanga. Oya, wowe genda naho bakubita inyuma nturabe, bandanye uko nyene. Umunsi umwe, haleluya, rero ndiko ngomba ndagukuremo bwa bumara bwo kugomba kubeshwaho n'ivyo ubona. Utangura kwinjira mu buzima bwo kwizera, utangura kwatura amajambo mazima y'ukwizera, utangura kwivuga kw'ivyiza, utangura kwivugishwa k'ubuzima bwiza. Kuwa Mungu ushize benshi mwari hano, uretse abashitsi kumbura, abandi bose mwari hano. Murazi ujya mu papa yari yadushingiye inaye ingene yahuye n'isanganya, ukuguru ntiyashobora kugenda, murabizi. Bwana siwe sana. Imitsi yaha mu maguru yari yacitse, ntiyashobora gutambuka. Mukuza ngaho yaje acumbagira, murabibonye asimbagurika. Ariko aho dusengeye mu kwizera, murabona ko yahagurutse arasimba araza ngaho arashinga n'intaye ko hari cyahindutse. Amaguru yiwe imitsi Imana yasuye kuyunga, kandi ngaho mu Burundi bari bambwiye ko badashoboye kumuvura. Dufise umuganga akomeye arusha abaganga bose bo mu isi yose. Abantu bazi ngo bitangaza nkabijya ngo biboneka kuri ba bonke gusa, ngo bakolenda, ngo bande ba benihini bande. None Imana nishobora gukoresha abirabure. None yakoresheje umwirabure muzi kandi w'umurundi avuga ikirundi nkawe. Kandi iyo bikorwa n'umuzungu byari kwerekanwa no mu mateleviziyo. Ongo kweli. Muga ko yari umurundi wahi Bujumbura ati nabii aheshimiwe kwao. Amen. Ariko yaba nari ndi Kinshasa, cyangwa ndi Libreville, cyangwa ndi London, bari kucawicisha ku mateleviziyo ngo haje umurundi akomeye cyane. Cyangwa iyo bikorwa n'umuntu yajava Canada cyangwa Belgique, twacha tushira ku maradiyo amateleviziyo ati habonetse umuntu akoresha ibitangaza. Ugize ukwizera nabashingiye inaye y'umuntu yatubwiye ngaha haheze amasomene nkangahe. Turiko turasaba double, we yasavye triple. Yaciye asanga ko imishahara 3 icyarimwe. Sinzi kuri kurabibona ukwizera uko ariko. Ukwizera niko ngomba ko winjiramo, si kwa kwizera ko kuvuga ati Mana injya ziri ngati, Mana ndizeye ko nshiriyeho ubugari n'indagara ngaha Mana. Uzi kutaza kubironka, ugashiraho amasahani agaragara, ukavuga ati Mana ndizera ko uza kuhumura amaso ubugari bwamaze kugera ngaha. Ninde yumva uko kwizera ko koza? Mutaravuga ati jewe ndumva ko ukwizera ko kiri kumuri hagati na hagati canke musi ya lamati. Nababwiye inkuru z'umumwe twarakorana ibikorwa vy'Imana, niwe yadushingiye iyo nahe. Uyo mumama yaravuye masengesho y'imisi 2 n'abatari 3. Imana ikimubwira, bari bakenye bikomeye cyane. Imana ikimubwira ngo nta kibazo, nuva mu masengesho uraza gufungura ibya saa 6, uraza kubifungura, uraza kubironga. Yagiye mu mafungo atagira n'ibyo aza gufungura avuye mu mafungo. Ageze muhira bari bagize amafungo n'umushinga ntaye, basanga utwana turuko. Twose urumva natwo tumaze iyo misi nyene tutajya. Hama hageze nka masaa 5:30, abana bariko bararira, umuvyeyi papa wabo bababwira ati nimugire ikibazo,
saa sita turaza gufungura. Abana bariyumvira ati none papa mwirya sakoshi wewe wayazanye imigati cyane. Papa bababwira ati gura amazi ku meza, mushire ibiko amafurusheti bisukira kitu. Ko kwizera kurarenze. Saa sita igeze abona injya ziratevye, asengera mutima ati mana ntumara amazi imbere y'abana mana. Acabwira abana bakuru ati nidukarabe rero tugira dufungure. Amasahani bashize ngaho, amasahani aragaragara. Abana baritegereza papa wabo ati yacanganyikiwe. Ati nababwiye ibintu by'amafungo sana ni danger. Umupapa acabwira abana ati reka dusengere zino fungurwa. Arasenga ati mana nukuri ndagushimiye kuri uyu muceri n'inyama duhaye mana. Iyi nkoko iraryoshe mana, aho tuza kwifatira mana turagushimiye mana. Mu izina rya Yesu amen. Aho muyasanga nta nipunja nimwe y'umuceri yakoroke ngaho. Mugabo ntiyagira ubwoba avuga ati bane nukuri reka dufungure rero. Injya jenza zibonamo sinzi ko mu abana ati baba batangura kurira babwira mama bati mama yo ayo niyo masengesho mari murimo yo. Bafise abana bakuze nivyabaye. Wa mupapa tafati gisu ni furusheti. Urazi ko furusheti bayifata no kuboko kwa kushoto, gisu na mkono wa kulia. Akata ati inkoko iraryoshe cyane. Abana bamwitegereza, abana batangura kugira amasengesho yo gukemea. Idayimoni ziri muri papa mu izina rya Yesu. Abo papa vizu kwizera. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe tena. Hageze saa saba kuva saa sita kugeza saa saba bicaye kuri iyo meza atani kintu na kimwe. Ku muhogo hakawutse. Baza bumva umuntu aradodoye ku muryango koko. Umugore ati nyegeza ayo masahani niba dutwinga. Haraje umushitsi. Umugabo ati gumizaho. None turiko turajya nimba mu mutari ko murajya je ndiko ndajya. Ubwo nyene baza babona umumama ajazanye akameka kakandi kera bita bumba secret. Ubu ni twatundi tuva mu menga amavuta muratubona tungana gutya hari utwa jaune twa bleu twa muratubona kuzuye umuceri n'inkoko nzima y'umukwe. Wamo mashikira gupfukama ati sabira imbabazi ku Mana n'ukuri. Imana yari yambye ngo ndabishikane saa sita top. Nacerewe n'ukuri sabira imbabazi. Kandi muce munabisengera mufungure. Wa mupapa ati Imana iguharire ntiturinda kubisenga ko twabisengeye. Amen. Uko nukwizera. Na utabo bikwiriye urabironka. Na utabo warize urabironka. Nabwo nubwo utabo ufite amafaranga urabironka. Umugabo umwe niwe atari yarize. Sasa akaba yarafise umwishwa wiwe akunda kuja Buraya. Mugabo akaba yasavye Imana tuzomfasha ushikani Buraya nanje. Ushikani Buraya n'ukuri ndabigusavye Imana yabimwemerera. Nubwo utabo warize uraje Buraya. Umunsi umwe nyamu mwishwa wiwe agenda Buraya. Ni inkuru ngo yabaye baravuze n'izina nyamuntu sinshobora kumuvuga izina. Aca mujana muyomba wiwe i Buraya. Bahageze baja mu nama n'abandi bazungu bari ngaho, hacagera aho bisereva injya. Nawe yari umuntu wo mu cyaro cya hafi saha mu Burundi mugabo na hafi. Abonye injya agomba kuzikubitamo iminwe. Wa mwishwa acavuga ati muyomba ni mushamba ni munyagihugu hariya ahava maramaza.
acabwira abazungu ati nimurindire senge. Aca senga mu Giswahili, mugabo je nza kubivuga mu Kirundi. Aca avuga ati mu gusenga ati duhumirize, ati muyomba nawe abazubwenge ati aca atangura kwitabira nk'uko arasenga ati ntumara maze muyomba, hano turi Buraya muyomba, ati ufate ifurushete n'ukuboko kw'ibubamfu, ufate igisu n'ukuboko kw'iburyo, aha ntibagutwenge. Cavuga ati mu izina rya Yesu amen. Ibizungu ati amen. Bon appétit. Iburaya nta bintu byababoye byinshi bibaho, murabizi. Bon, sinzi ko mubizi, mugabo niko bimeze, ne bintu byababoye cyane bihari. Sasa agera umunsi wo guteka, baha ituru y'uwo muyomba, niwe yari agezwe guteka icyayi. Wa muyomba acafata arihenda kuko isukari n'umunyu wamenyereye ibyunyu bingananganuku, natwe utwunyu twa hariya n'isukari niho bitandukanya. Afata mu icyayi arundamwo, sinzi ngira bishikanye ku meza. Wa mwisha ati ubwo muyomba ntiyavuye agira ibintu atoya. Sinzi ngira cegira arumviriza, acayumva n'umunyu, acavuga ati ngirende muyomba ubo ndabigenza gute kujya mwanya nasize. Cabwira abazungu ati reka turirimba karirimbo hama tuje dusenga, je mbere yo gufungura mbanza kuririmba hama ngasenga. Acatangura wa muyomba wiwe yitwa Matendo, acaririmba muci wawe, reka ndakaririmbe mu Kirundi ati Matendo wacize umunyu mu cyayi, ugisubize yugiteke. Matendo ibizungu rero bica biritabira muci wabo, haheza mwijuru tuzorerayo ageze. Acabwira ati rero duhumirize, rero dusenge. Aca asenga amasengesho maremare. Matendo nawe mu gusubira hariya arateka n'ingoga, ubuhoshiramo umusukari arakizana kimeze neza. Nawe utaba warize urajya Iburaya, nawe uderanje ibintu Iburaya, ntacyo kizima washitseyo. Uzoza uvuga inkuru ko wabaye Iburaya, ongo kweli? Uzoza uvuga inkuru ko wabaye nawe nubwo uba utarize. Kwizera rero kugucisha ahantu n'umuntu akomeye adashobora guca. Ukwizera rero kugushikana ahantu n'umuntu akomeye adashobora. Kubwo kwizera narigeze kubabwira kandi kantu kabaye, kubwo kwizera na Satani yisanga yagukoreye sans le savoir, atabizi. Kubwo kwizera kwawe nababwiye umumama umwe yari ko arashinga naye nako yatanze umutwaro ku radio kanaka, hajya abantu batelefona ngo urumva ngo mfise umutwaro uyu n'uyu ni mu nsengere. We acavuga ati ndi umupfakazi mfise abana 6 kandi singira n'ivyo gufungura. Kumbe hari umupfumu umusataniste yavyumvise, acagenda arondera kiya ayuzuzamwo injya. Aca abakozi biwe ati genda mushira ujya mu mama kwere yatanze na adresse, ati genda mushira ujya mu mama hama nababaza ngo vyavuye he, mumubwire ngo vyavuye kwa shetani turabe ko abijya. Wa mu mama babigejeje ngaho ikamyo yuzuye nuze nyakiya, aravuga ati ubu ndogoroye nari umupfakazi abana 6 nzoca ndanda imwe n'ibindi nje ni bariko barapakurura
bagira baheze babakozi wa mupfumu babaza wa mu mama none ko utatubajije iyo bivuye. Mama naca mwishura ati sindinda kubabaza kuko ntawe Imana itokoresha na Satani yo mukoresha kugira ngo abizane. Hageze mu kwizera na Satani arabiguha atabizi akibaza ngo araguteza umutego kumbe yabiguhaye akabitanga atabishaka. Hageze mu kwizera umwasi wawe akugirira neza atabishaka. Hageze mu kwizera warakwimbiye icobo arahafurira agashira akamatera keza atabishaka. Hageze mu gihe cyiza cyawe cyo kwizera kwawe ibyiza birakoma inyuma kugeza kumera byose. Naco Imana itokora ku buzima bwawe bivanye no kwizera. Uno munsi navuze ni turiga intangamarara ijanye no kwizera, aho tuza kwiga abahizi mu kwizera. Imana nidushoboza kuwa kane tuzoca dutangura umuhizi wa mbere. Amen. Dimanche twiga umuhizi wa kabiri, tuzogenda twiga abahizi batandukanye. Hama natwe tuca turaba ingene duhagaze, mbega imbere y'Imana turabahizi cyangwa turabahobahoba. Imbere y'Imana dufise ukwizera kw'ibishakashaka, kw'ibihunda, kw'ibihubahuba, cyangwa dufise kwizera kumeze nk'urutare. Ukwizera kuva mu nzira zitandukanye. Ukwizera kwashobora kuva mu byo wiyumvamwo bivanye n'amajambo wasomye. Amen. Ukwizera kwashobora kuvana n'ijambo Imana yakubwiye. Ukwizera kwashobora kuvana n'ijambo wasomye muri Bibiliya. Yesu ashimwe. Ukwizera kwashobora kuvana n'ijambo pastori yavuze. Mube abantu mumenya gucakira icyo umukozi w'Imana yavuze. Ufatiye aho nyene birakoreka. Ufise umutwaro kuremereye. Ndakunda Yesu. Uzi abantu bose yasengera benshi yababwira ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Murabizi? Buriya ibigukiza bikurimwo. Mbwira mgenzi ati ibigukiza bikurimwo. Ibikugirira neza bikurimwo. Nibikwica bikurimwo. Nibikwica bikurimwo. None utanguye kuvuga ngo nakufa, ngo ndapfuye, ngo karabaye, ngo ukwizera n'amaboko afatisha ivyo Imana yasezeranye ku bana bayo ukabitoza ukwizera. Ikitogutangaza kumbere wari witeze ko ndakubwira ngo ubitoza amasengesho. Amasengesho afise place yayo, mugabo kubitora n'ukwizera. Murashobora gusenga muri batatu, bane, batanu, umwe wese agasenga, umwe agafata amasengesho menshi undi make undi ameze, mugabo bose ufise kwizera niwe aza kuvyakira kurusha abandi bose. Muri mwebwe mwese muri nga ninde atagira amasezerano y'Imana yamusezeranye? Ninde? None ko bamwe batangiye gusaza mutarayashika. Imana yakubwiye ngo nzoguha umusore ngo mwiza, ngo ameze neza. None uri umukobwa ushikanye 42, 43, 45. Uyo musore uzohura nawe hehe? Imana yakubwiye ngo nzoguha umukobwa mwiza muzobana. None wararondeye mu bakobwa bose uzi ishusho wabonye muri vision nta niyo urabona kandi. None bibuzwa niki?
duza ukwizera. Ni amaboko, ukwizera ni amaboko afata ivyo Imana yatanze. Kandi uko ugenda utevya mu kwizera niko ibyawe biteba. Ukwizera kuri mu buryo butandukanye. Hari igihe wizera utaravugana n'Imana, hari n'ikindi gihe wizera hari icyo wavuganye n'Imana. Uduze ukwizera utangure kubeshwaho n'ukwizera. Umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Dimanche uretse ijya ntaye twaronse ngaha, nagiye ndonka intaye z'abandi Imana yakoreye ijya dimanche nyene. Amen. Yabakoreye ibintu bikomeye cyane. Hari abari bagwaye imigongo, n'ubu byarakize byaraheze. Duze ukwizera maze utangure kuvuga ijambo, kuko Imana igomba gukora ikintu gikomeye cyane kuri uno munsi. Niwizera icyo cyonyine, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndaje Mana imbere yawe, ndakweretse ingorane ziri mu bana bawe. Mana hera aba bamanitse amaboko, bakwereka ko ataco bashoboye atari wowe nyene. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ingwara zose ndazikangamiye mu izina rya Yesu. Ibibazo bitandukanye ndabikangamiye mu izina rya Yesu. Abadayimoni mu bana bawe ndabakangamiye mu izina rya Yesu. Impwemu mbi mu bana bawe ndazikangamiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ubukene ndabukangamiye mu izina rya Yesu. Ibyo ndagutakiye ndabikangamiye mu izina rya Yesu. Reka abana bawe bagirirwe neza, reka abana bawe batere imbere, reka abana bawe babone ibyiza byawe, reka abana bawe babone ibyo ugomba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwiyerekane nk'Imana mu bana bawe, niwiyerekane nk'ushoboye mu bana bawe. Reka amahanga yose agutinye, reka amahanga yose akubahe, biciye kuri aba bana bawe ugiye kugirira neza. Mana bamaze kugira ukwizera kudasanzwe, reka bikoreke Mana, reka bigaragare Mana, reka wiyerekane Mana, reka ubwiza bwawe buboneke. Ewe Yesu, reka batakuzi bakumenye, reka batakuzi bakumenye, reka bagukekeranyaga bakubone, reka batari bakuzi bakubone. Reka icyubahiro cyawe kigaragare Mana. N'umwaka wo kubona ubwiza bwawe, n'umwaka wo kubona ibikorwa byawe. Reka abana bawe babone ibyo ukora Mana. Reka bigaragare ko ukunda abana bawe, reka bigaragare ko dukunda Mana, reka bigaragare ko utwiyereka Mana, reka bigaragare Mana, reka presence yawe iboneke mu bana bawe. Ndizeye ko ubyumvise Mwami kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Hari uwumva ko yaronse inyishu yiwe, arashobora guhaguruka akaza tukamuha mikrofone agashinga intare, mikrofone agashinga intare, mikrofone agashinga intare, mikrofone agashinga intare, mikrofone agashinga intare.